Bakunzi bo kukayi, bakunzi ba Pam Channel TV, murakomeye nizere ko mumeze neza aho muri hose. Muri kumwe na Pamela Irene Irakoze mu kiganiro kukayi. Hama rero ndabazaniye umutumire mwakunze, simushasha mwamaze kumumenyera kwipirawo vraiment. Muri ma commentaire hari abasabye ngo agaruke, abatwandikiye inbox ngo barashaka ko agaruka, mugabo ntaje kwerekana ipirawo kandi uno musi rero namusabye ko yokora ibitumbura. Guys, twibukane intego twaganiriye y'ikiganiro cyo guteka, ni juste kugira ngo twereke utuntu dutoya ushobora kwakiriza abashitsi, ushobora gutegura inshuti n'umuryango bakanezerwa utarinze kubigurira handi, bitwara uburyo bukeya, nawe ushobora kubyikorera muhira. Rero nashaka uwo bayibuka ingene yitwa duhurire muri commentaire. À tout de suite. Bakunzi bo kukayi rero nagarukanye Madame Nelly wo benshi bakunze gose mu kiganiro kukayi, ariko twigisha gukora ipirawo. Uno musi rero mbega Madame Nelly. Bonjour Madame Nelly. Bonjour. Ça va Madame Nelly? Ça va très bien. Uno musi mbega uduteguriye iki? Uno musi nateguye kubereka ingene twokora ibitumbura. Abavyeyi benshi, abana bagira batangura ishuri, abana bahora bakenera agapti déjeuner imbere yuko baja ku ishuri. Murazi yuko tudahendanye ibitumbura ku masoko canke ku alimentation birazimvye cane, kandi abafashe ndabereka ingene twokora ibitumbura muhira bidufashe no kwekonomiza. Murakoze. Ikintu c'ingenzi tugira dukore, ngira ndabereke ibikoresho bikenewe kugira ngo dukore ibitumbura. Kaze cane. Ivyo bikoresho bikaba ari ibi bikurikira. Bakunzi bo kukayi, ubu tugira tuvange bya bikoresho nabereka kimwe kimwe kwaco n'izina ryavyo mwabibonye. Tugira tubivange rero neza kugira ngo dushobore kuronka igitumbura ciza c'akanovera. None Neri, ubu naho tugeze mu mwanya w'iki? Ngira ndabereka ukuntu mvanga ifarini n'aya ma ingredient nabereka kare ukuntu tubivanga. Iyi ni farine tugira dutangure gukora ibitumbura byacu. Ibintu bya mbere ntangura byo gushiramo kuvanga, ntangura kuvanga ibintu bimeze nk'ifu. Ego. Aka nagafu ka coconut kinazi karatuma ibitumbura bimota neza cyane. Ni anazi. Ugira uvange ibintu bimeze by'amafu. By'ifu. Ego. Ubushize ko ifu ya coconut. Ako rero nakabijya mu bitumbura. Kamotesha ibitumbura neza cyane. Okay. None ni nahe tandukaniro ryo gukoresha ijya y'amazi n'iryo yifu?
y'amazi nkunze kuyikoresha nko mu gitoki mu muceri mugiye yifu nayo ni nziza cyane je ndayikoresha muri ibi by'ibitumbura amakeke yego okay muga bikora co kimwe yego hama ndashiramwo sucre vanille abona ko nshizemo dutatu nca nshiramwo bicarbonate ituma ifarini isha imboga yego pana kurya bya bindi bitumbisha bana bijya usanga bidahiye murabona urugezo ndiko ndagira shizemo kiko kimwe iyi bayita baking powder canke baking soda hari imeze uku hakabaho niri mu dusashe iyo ntibura capama iyo gose iyo bita capamanda niyo ituma ibitumbura byoroha hari ibitumbura ushobora gukora nanje ntarabimenya narigeze gukora ibitumbura iki kirabura usangana amabuye biranga ku bantu bafungura rero nca dukoresha iyi muzoze muraraba neza mugiye kugura irashaka gusa na sucre vanille yari isanzwe ihari rero nukuza turasoma yego reka nkoresha iyi niyo muzokunda gusanga ku masoko ni isigaye ihari basigaye bayitekera uko capamandazi yego okay nakankoresha kamwe nkaca nkenera n'isukari hariyo abashobora kutubaza ati wakoresheje isukari ingana gute we kubera ubusanzwe ubimenyereye kubikora ngira waramaze kumenyera urugero mu ntoke je urugero ndarabira ku maso okay nk'umuntu ariko araturaba wamubwira ko yorabira ku rugero rumeze gute biravana n'isukari umuntu aba akunda hari abantu bakunda ibintu bisosa cyane mbwa je nko mu kiro c'ifarini ndashiramo irobo y'isukari yego ibayita levure ituma igitumbura kivyimba yego iyi rero sinshiramo nyinshi mugezo murarubona wagiye ku kayiko yego akayiko gato mpejeje rero ibi by'ifu ndaheza nkavanga duhejeje kuvanga bya bintu byacu bisa n'ifu bimeze nk'ifu ndakoresha bleu hari abandi bakoresha makoto canke tournesol canke huile d'olive ko je nashimye gukoresha bleu nkabanza nkayiyaza aho kagira ka bleu honde bakunzi bo kukayi murumva yuko bamwe barashobora gushira muri farine vase ugashiramwo amakoto ugashiramwo beurre ariko
umutumire wacu Neringira muza mwamaze kumumenyera. Wewe ibyo akunda akoresha bleu yabanje kwifondesha ku muriro. Ariko nisha cyane, ni juste kuriyagisha gusa. Ya bleu yanje rero murabona ko yamaze kuba fondi, ndayikurako nkashira muri ya farini yanje. Maze kugira ya farini yanje nashizemo ya bleu blanc, mwabibonye yuko imbere yuko dukora ibitumbura turakaraba tukagira intoki zisa neza kugira duha abantu ibintu bisukuye. Ndakoresha amaboko yanje rero. Farini ca ntangura kuyivangisha amaboko ngira uko. Kugira ya bleu blanc ikwire mu ifarini yose. Mpejeje ndaheza nkatangura gushiramo amagi. Chamvanga ya farini yanje n'amagi. Twibutse abakunzi bo kukayi ko yabanje kuvanga ibisa n'ifarini, yavanze n'agafu ka coconut, aravanga na chapamandazi, aravanga na sucre vanille, arongera aravanga na levure, byose bimeze nk'amafu. Inyuma yaho yasutsemwo amavuta bleu blanc iri fondu. Wewe urashobora kuvangisha imashini, ubundi nawe akavangisha intoke bikavangana. Neri nibaze ko hejeje kuvanga rero. Yego. Hagira hakurikira iki? Jenza gukoresha amata mu gukanda. Ngo udafise uburyo bw'amata yokoresha amazi y'akazuyazi. Kazuye ahoze mugabo adahoze cyane y'akazuyazi. Je nkoresha amata. Abantu baraho baza ko ibyo bitumbura barahavyibuhira. Utubwiye yuko mu mwanya udafise amata ashobora kugirisha amazi y'akazuyazi. Yego. Rero amata ndabanza nkashiramo make. Mbe uruzuza canke? Oya, shiramo make kugira numva urugezo rw'ifarini rwo gukomera. Ipate nza kuronka ukugira imeze. Yego. Nza ndongeramwo
uko numvise pate igumye canke yoroshe no kongeramo agafarini, igumye nkongeramo ayandi mata makeya. hariho n'imashine kandi igira ivyo nyene. Ego iriho. Ivyo nivyo byitwa gukanda. Ego nivyo bitwa gukanda. Mugabo no musi sinza kuvuga aho boyigurira urya muntu kubera ntiyampemvye guhaye ntiyampaye kweri. Mugabo wovuga ntaco. Kumbure arindiriye kusubira kuvuga. Oya arabanza yirya kara. Are mu gukanda kubera ifarini isa n'ifatana turakenera amavuta umuntu aza arakoramo kugira ashobore gukanda. Yego. Bakunzi bo kukayi twamaze gukanda ya pate yacu, mwabibonye ingene twabikoze, twaciye turindira inyuma y'iminota 30 ya pate yacu twayifundikiye neza. Ego naka gasashe bakita pied fraîcheur. Rero pate yacu yamaze guhana imeze neza cyane. Rero tugira dutangure dukore bya bitumburanye zina. Ikintu cya mbere dukora ni ugushira amavuta ku mbabura. Kugira ashobore gusha harakenerwa amavuta atari make akwiriye kugira ibitumbura bishobore kujamwo ari byinshi kandi bishe neza. Turarindira amavuta yacu agasha. Mushira mu mavuta adahiye turarindira agasha neza cyane, agasha cyane kugira ngo ibitumbura ntibinywe amavuta. Tugiye kubifungura ntidusanga ari ibitumbura byuzuye amavuta. Ego. Ya pate y'ibitumbura byacu murayibona. Canangura gukata duto duto ndiho ndategura utwo nza gushira mu ya mavuta yacu. Rero iyi pate umuntu wese ayiha forme ashatse. Je nahisemo kuyigira umuzingi, ariko hari abandi bahora bayiha forme ya carré. Ni bijya muhora mubona babanza kuyisuguma nka kujya kw'icapati bagakatisha imbugita hama bagatanga amaforme. Muga je nashimye kubigira uko, kubiha forme y'akazingi. Yego. Ya mavuta yacu arahiye, tugiye dutangure gushira mu bya bitumbura byacu. Rero tuko dutangura gushiramo ibitumbura n'amavuta aba yahiye, turagabanya akariro kugira ngo ntibizigire bitarasha neza. Canke ngo bibabagurike indani bitarasha.
ndahindukiza bya bitumbura byacu kugira twirasure yuko byahiye neza, kuko ibitumbura birashobora kuguhenda hejuru bikaba bisa couleur keza ariko indani ugasanga ifarini ntiyashikiriwe neza ngo ishe. Yego, ku kariro gake kuko amavuta asanzwe ahiye kandi turabona ariko biraturika neza. yego. Ubwo iyo si efe ya kaga coconut, efe y'amagi. Aga coconut mnaza kukumva nitwatangura kubifungura, ndibaza ko tubisangira. Bya bitumbura byacu birahiye, mba tubikure rero muri ya mavuta yacu. Murabibona ko bisa neza namwe. Akamoto nako kagira katwice. Raba icyo tubwira. Turabisangira mu mwanya. Wow. Mbega ako gaserviette murinda gushiramo ko sigenda bibona mu benshi bisigura iki? Bigafasha kunywa amavuta abari mu bitumbura kugira ntibigumemwo ngo umuntu ntatore igitumbura ajagagira. Okay. Kuko ibitumbura byo munsi kenshi usanga birimo amavuta, kubera ibindi biba biri hejuru amavuta ariko aravamo. Shizemo ibindi bitumbura. Eka kweli. Pana. Ngura bibije bya kabiri. Munange. Birarenze. Kare. Nawe utanguye kumira amata utaraheza. Mama Neli, mama Bamoya. Hiyo benye inaitwa nani? Inaitwa benye utamu. Utamu sana. Bivimbishe mama Bamoya. Kile kiko na mabinga.
Oh, na sasa vibenye vya utamu vya mama Neli. Unavikula unaanza kunenepa. Unaanza kufanya hivi uko na unasikia kabisa kuna vifungule. Kunasikia apeti. Kunasema katika ewe Mungu wangu Mama Neli, unaiona aje? Ni vizuri sana. Mabenye. Bakunzi bo kukayi bya bitumbura byacu twahejeje kubitegura namwe murabibona ko kujisho bibereye ijisho cyane hari akantu gafunguye. Wow! Bakunzi bo kukayi aha niho turangirije ikiganiro cacu ko babikunze ko bakunze Mama Neli ko yagarutse ko bakunze kino kiganiro kilikinge ugipartage wongera udusigire naga commentaire ko kutwankuhaja niba ari kindi wifuza kumenya ugisige muri commentaire ariko unashimire na Mama Neli tugushimire Mama Neli kuba wongeye kutwakira mu buhinga bw'ivyuma kugira ngo twereke akabiga. Rero bakunzi bo kukayi aha ikiganiro cacu niho kirangiriye akaryoshe nigahora mwitama karero ndamushimire Mama Neli merci beaucoup nibaze ko nitwagukenera kandi uzogaruka naho ubutaha. Peace and love.